Waramutse. Ejo bundi nashyize ngaha kuri YouTube ivideo y'umuntu canke audio y'umuntu yariko avuga observation yiwe ku buzima canke kuri politike ya Major Petero Buyoya. Hanyuma mbona abantu benshi kweri bakora comment nibaza ko amwe arenganya Petero Buyoya uravye ukuntu yatwaye Uburundi na circonstance yatwayemo. Uno munsi nagomba nkore documentaire ndende cyane kuri uko je mbona Petero Buyoya n'ivyo aja kwivugira muri interview natomboye ndaronka kuri internet. Ariko imbere ko ntangura nagomba ntange ikintu no kwita context. Icambere ntabwo ndi umu apologiste wa Buyoya nta kintu dupfana. Nibaza d'ailleurs iyo naba naratora kuri Frodebu ico gihe sinabwakunda mbuze umwaka umwe ngo nshobora kuja mu matora neza ko nari gutora Frodebu. Je pense entourage yanje yatoye Frodebu dantureka. So ntabwo ndi umu buyoyiste dantureka ntabwo ndi umu buyoyiste. Ico ni kimwe. Ica kabiri nja kwashuminga nja gufata yuko Buyoya atari wishindadaye kuko logique yiwanje ntirankonvinsinga ko icari gutuma aho igiti nadaye gashishwa kakimwaka ibintu nk'ivyo canke ntaca akomeza atwara niba ari yakuze ya kudeta. Ntavuze ngo believing ivyo wanje vuze iyo niyo assumption ngenderako à l'absence ya jugement iri fiable nshobora kuronka kuri Buyoya ko vis-à-vis fu Rwanda daye. Uvo niyo assumption nkoresheje tubifata uko. Hanyuma supposition donc ni supposition nkoresheje. Hanyuma ikindi nja gukora ntuzeye analyse iri lucide. Hari abantu bakora kuzamura ivyama emotions. No, iyi ntabwo ari sentimentality gukora analyse lucide nihweje circonstance yari arimwo ingene igihugu cari cifashe ingene yagiyeho etc. Nashaka ico uba urakimenye dorénavant. Burundi tuguhaye abawe muri kumwe ukwaruka kwawe ruti Warukumwe Burundi sangwa macamiri Warundi abo bibarutse baza kubanira imore Burundi. Ivyo ko bivuye mu nzira reka dutange contexte historique Major Petero Buyoya yaje ku butegetsi bigenze gute. Sinoja muri histoire ndende naza kandi bose muyizi Uburundi nyuma ya independance haci imisi mikeyi bakura ubwami bashaho republika première republique yatwagwa na Michel Micombero. Haraba ubwicanyi bw'irindwi na kabiri bavuga kenshi sinobusubiramwo. Inyuma Micombero atwaye imyaka kumbure 10 komusa bagaza aramukura bagaza atwaye imyaka 11 Buyoya aca aramukura. Ndavuze nyarutsa kubera nibaza ko histoire musana muyize kandi itari importante nubwo atari cyane kuri no histoire ya Petero Buyoya mugabo ni contexte iri très important. Hanyuma Buyoya yashizweho na community bita comité militaire pour le salut national, yari comité y'abasirikare bakuze bamushizeho. Uti kubera iki ndabivuze no kubera kandi c'est très important ko umuntu abitahura yuko niba neva ashobora kubuzwa ikintu gukora n'abagenero ukuva ngo abagenero bavyanse cyangwa abagenero bategetse ibi kandi ari president yatowe n'abanyagihugu mu matora demokratique. Wumva gute umupresident ashizeho n'abalieutenant colonel n'abamajoro n'abakomanda bangahe wewe yocazana agashiraho ivyo yishakiye. Nibaza ko nawe nyine afite na pression ivuye mu gisirikare. Mushaka kandi kurondera kutsoma abo ba membre bari bagize iyo comité militaire pour le salut national ku rubuga rwa Iwacu Antoine Kabura yora documenté harimo abalieutenant colonel batebake ujya Edmond Akazi yaciye ba chef d'état major mu nyuma ari Tabimana ba Jean-François Kumagenge Jedor Fikiri Firoko plutôt Jean-Baptiste Mbonyingingo Jean-Claude Ndiyo menga yabaye ministre de l'éducation Arozi Kadoyi Atanazi Nziyumvira harimo ba major Etienne Sindahebura etc. Rodasi Maregare gende gusimba kubona ko mbona namaze kumva Jean Bikomago musanzwe muzi harimo abakomanda zareka koryo nanye navugwa cyane. Hanyuma cyane nta kije nanye manga yaravugwa harimo Sylvestre Ningaba Siningi nawe nyene yaravugwa mega major Bernard Bijonya sinze ko nawe yavugwa cyane nenge nawe nyene yaravugwa na Gerard Haziyo na ndamuzi. Mugabo bari benshi urumva bari bagize iyo comité militaire. Iyo niyo bari bamushizeho ico no kugifata historiquement umuntu agahitara ko atari démocratiquement élu donc ko atari obligé yo
gutwara nk'umudemokrate yari oblige nko gutwara nk'umusirikare ezo gisirikare sans doute. Donc ivyo yakoze byose nuvuga ko yari nka bonus point par rapport ya CNDD ivuga ngo ni défense pas démocratie kandi yatowe n'abanyagihugu kugira ngo ikore nka leta y'igisivile pana nka leta y'igisirikare. Ivyo noza ko mutahura. Icya kabiri urumva ko navuze ko yari ntabwo ya demokarasi. Hanyuma icya gatatu yaragiwe ama atake menshi ntega marangara nk'uko mwagiye mubimenye nyene. Hanyuma haraba ibitero by'abaparpetu ICL cyane cyane mu bisagara vya igisagara ca Bujumbura, ariko umenga haragenda haba n'ibindi bitero bito bito hirya no hino. Ariko ukuntu buyo yabijera ntabwo aca akora repression, bo ntega marangara baravuga yuko hariho umukomanda yarungitswe avuye muri ya deuxième bataillon y'Igitega, hanyuma 22e bataillon bayita, hanyuma aragenda arakora ibintu, arakoresha ingufu atagomba gukoresha nk'uko mu maraporo yasohotse. Encore une fois buyo bavuga ko yari hanze ivyo atabigiyemo. Mugabo buyo kuntu yashira crise nivyo nabwiye n'undi muntu. Imagine nk'ubu abantu bari mu makambi y'imahama bafashe nkoho bakaza bagenda muri commune imwe yo muri Nord bakarasa bagaca basubira mu Rwanda. Imagine ko ntuzeye etape ya mbere nabo yokora kuvuga ngo reka ture konsili abanyagihugu, reka dushireho ubumwe bw'abarundi, reka dushiremo gouvernement iri inclusive. Yo bogenda baraswatanisha n'ivyatsi bo biturira. Muga kubona bo yaciye ati bon iyi ni wake up call bavuga ngo ni baptism in fire. Yaciye ashiraho ko ntuzeye atanga ujya mugambo bw'abarundi, ashiraho leta irimo abahutu n'abatutsi nandi mareforme kumaja kuvuga mu nyuma muri iki kiganiro. Muga cavuga iyo approach uko na crise ahubwo ugira ngo kangere table rasa ngenda turira hose uyavuga ati reka ndabe yuko nosuka mu mabisi. Meme chose abaparpetu nigeze kuvuga n'undi muntu yigeze kuba muri FNL avuga nti urabe ukuntu abadede bishe aba FNL cyangwa aba SNL ntibombaza ko bamaze guhindura izina numisafisha atarusoho basohoye, atantambara bakoze, atana manifestation. Mugabo yo bakamutera ntiyica abantu. Sinzi ukuntu abaparpetu n'ababashikira tabatikiza kandi yarabamenya ko jewe nakubiye ko hariho umwe bigeze gutora kwishuri wacu n'abamahindara akabareka. Donc chaque fois yategwa uyacarondera inzira yuko tera haba ubumwe n'amahoro n'umutekano mu Barundi. Ntabwo yarondera kwihora no guhorahorana. Naje tuma nuwo kubaza ati ndondera na encore une fois ivyo Rwanda ntavyo shiramo, ndondera umuhutu mu intellectuel buyo yishe nta nuworonka burya mufa kuvuga no ko gusa mutakurikira amadata. Mugabo ro abahutu bantellectuel n'abatutsi bantellectuel ntuzeye dede yishe. C'est ridicule. C'est trop ridicule. Nta naho bikompara none. Bo bwashaka gutanga umuco ko ndaza abantu bajuragirika abajene bahinduragizwa n'ibiki n'ibiki. Genda ubaza umuntu azokubwira ati mbwira umuntu yishe. Abantu bavuye kwenda dakonda bisubira ntihagi umuntu asubira kukubesha. Nta enquête indi bazayitomo nziza yakozwe ngo bavuge ko yari muri ivyo kandi nta logique numva yoba yaririmo. Anyway, puis ucura bakandi 2015 umengo hari muri December hamwe bateye amakambi Bujumbura. Urabona ukuntu abadezaci bagenda bakaraza n'indiri mu nda bakayivanamo. Mugabo uyo yarategwa bakabihoya. Kwana numvise ko ngo yatanze n'itegeko ngo umuntu muzofata nkumva mwamushe mufashe tuzohura. Donc umuntu bamuramutse bamufashe abapato mu mbere cabona muri ko muramutera muri ya myaka bose yarabapfunze. Ndadayarazira abafungura bakibazima ironique mo namavuga safishe sho ko yarabahitanye. Serariho ni disor. Voilà, nico nashaka kuvuga muri yo contexte ugomba kumutahuramo. Encore ubu yakome ni personne yari umuntu hari pose yavuga discours novuga yihumure pour la plupart des cas pas toujours. Nico cyane na mangara hijambo ntega na maranga hijambo naguma ndamumvira ko abantu bavuga na moto sinari memorije verbatim ariko yavuga ngo nyamba ngo ni le scepticisme de certains ni le machiavélisme rien ne viendra à bout de ma détermination à tourner la page pour réconcilier définitivement mon peuple. Umva ko vyumvikana ko kumbure muri entourage we hamwe atabishaka harimo mu machiavélisme nyene amachiavéliste. Mugabo yavuga ati sinzohagarara ku réconcilier définitivement mon peuple. Yavuga ijambo ry'ihumo ntabwo avuga ngo bo bamujeri tuzobakurikirana uburyo ngo ngwane gwigeze gugara. Sinzi ko yararunga ikikete Havyarimana abantu baza kudutera zurabagabanya. None of that. We yifuje mbona kubenga yifokaza kuri uwo mugambi w'umwe n'abarundi n'irya charte nationale yari initié etc. Je novuga ko yari mu réformateur. Bo ikindi nakuvuga nyene ku rwego personnel. Buyoya avuka ahantu kunyuvu cyane ku Mutangaro. Bo hagati ku Mutangaro no mu Rutovu. Mugabo uva mu Kato n'undi muntu yabinyukije uja mu Kato ahari kaburimbi iva mu Rutana iduga rijya Matana rigera ni Bujumbura. Hari nk'ibirometero bibiri bucyahara kubira kwe bitatu n'aka distance gatoyi bo kera twagenda n'amaguru ntushaka kumenya ibirometero ngene bingana.
aho hantu none kaburimbi igeze hasiga imyaka yose yamaze ku butegetsi ntigeze hasiga ni kaburimbi inzira ije wiwe ikitavuze n'ingoro no kuvuga ngo yari yubatse ingoro ya nta ngoro yubatse nta barabara ry'ikaburimbi ija mu muhira wiwe. Buyoya umudamu wiwe ntabwo tuyatumona ari bombastique mu private jet mu jet privé mu duga bingere gute nta nibo tuyatuma gusa gufisa umugore kwa Sofia Buyoya wamumva terera mu makuru. Mama wiwe je niba nibuka neza umenga yarafise ahantu yicara kuri eglise kuri paroisse mu Rutovu mugabo ico ndaco nibuka cyo nta modoka yarafise agendera mu donke kandi tsa kagendo gatoyi uri kunanene ku kadugo yahaduga n'amaguru. Okay, yahaduga n'amaguru kumbure ya ntabwo arakatambuka gatoyi sinumva ko yaduga sinzi gene yahashika mugabo ndazi ko nta muduga yarafise. I don't know ndibuka gusa ko bava ngo kajya gatana nako naka mama wa Buyoya ivyo sinovyibuka mugabo nta cyangwa ko atari bombastique. Buyoya sinzi ko y'amatungo yarafise iyo bariko bavuga ngo banyaze ibintu bageze bana bari igihe babaciri imanza banyaze babo Sokozo na Pacifique ntiyaza buje ko na Pacifique yamurusha ubutunzi sorry sinzi bukabasa buharuye ubwo ntavyo wumva ko yabamwatse byinshi imodoka 18 Bunyoni yarafise induga 140 ngahe ibiki nibiki ivyo bintu ntavyo ugera wumva kuri Buyoya yaguye ku kazi umutama mu myaka 70 nimo kuva yari karakora yari yigeze kuba president tuvuga ko yabaye frugo yarinize abandi atwaye imyaka 5-6 abo badedebe wacu ntiyosubira kuja gukora kandi kaza caca kuruhuka muri Dubai akayajya yicaye yitachavuga ko yagumye yakora vyumvikana ko atabifaranga bishira afise ko aswasandiza abantu benshi babafashe retirement bariko bararuhuka mugabo yarakiri karakora bo umungu we sinzi mugana nawe ndamuravye kuri internet umenga ari karakora kazi ntabwo yicaye ahantu nk'aba prince bo muri Dubai arora kisambo numenga ariko arakora kazi gasanzwe ku professionnel asanzwe ntabwo ari mu bintu bitere bombastique vyumvikana yuko en fait nibaza ko n'ubutunzi bwo ataguma sagura yubaka ibintu yitungisha etc. Bo nico kinagomba kuvuga ko nk'incamake kumbure ku bantu bashasha ariko reka muri kano kanya numvirize aya majambo yiwe ni interview ivyo yavuze encore une fois ntama emotion ko nashiramo ntaco je vuya dufasha dufana ndi gukora observation lucide ndigira comparaison entre peut-être Buyoya n'abadede bariho hubu kuko ne bakunze kumuvuga kenshi cyane ushaka gusunya umukumbura ukagora comparaison n'abagaza en fait nico kinagira mvuge we yaragerageje en fait kugira ibintu by'amarapatrima Buyoya ndibuka ko mu muzamino cyana kangahe cya 1991 hamwe abantu babona bavuye mu Rwanda no muri Kongo baza twigana bitaza ico gihe bava ngo nabarapa rapatrier kandi umenga hariho n'ikiga cyo kubafasha hariho na systeme kuza kose avuga ngo bakaza bakaraba bashimye kagumaho badashimye kisubira iyo bavuye ivyo bintu kuri bo ya university yari hari abadede imyaka 20 ngahe bakoze hari abantu bahungiye mu makambi Tanzania mu Rwanda muri za Kenya za Uganda muri Europe urumva bagize effort na gatoyi to reach out kugira ngo reka turabe abantu b'impunzi ko bogaruka baba ngo muheri yo ngo muri fushimira muri ba mujeri muri agafa mwangara nk'inyi imagine vraiment no come on il faut credit we credit is you jewe ibintu byo kujya umuntu narabirahiye sawa reka tuvuze Buyoya yivuga ivyo wiwe hanyuma twumva kino kiganiro mu gihe mwari ko muragira uwo mugambi wo kunywanisha abarundi twarabonye yuko mwugururiye abahutu bize b'incabwenge mu buzi butari buke mbega mu bisata bimwe abarundi bafata yuko ari inkoramutima nk'igisoda ivyo umenga ntivyaba nka neza ibyo byarabaye hose twebwe twifuza ko abahutu n'abatutsi boba hamwe mu nzego zose hariho rero hamwe byari byoroshe kugirwa ca mu minwe y'umukuru w'igihugu y'abashikiranganje kugena abantu nganga hariho n'ahandi rero bitoroshe akarorero n'ivyo vuze mu gisirikare ntibyoroshe ariko jewe ndibuka ko mu gisirikare muri ico kiringo hinjiye abahutu benshi mu gisirikare cyane cyane mu rwego rw'abasirikari bato mu rwego rw'intwazangabo harabaye novuga propaganda mu bacabwenge z'abahutu kubuza ko urwaruka rwinjira mu gisirikare ko bagira bati erega noneho bwa butegetsi turwanya ivyo bikaba nta gitutsi tubutuka kizosubira kuboneka nibaco gituma rero nibaza ko ariko biyumvira mugabo naho nyene buke barinjira ndibuka akarero ndotanga nige yabaye ingorane mu 1993 hariho waruko rutari ruke bwari muri scam
bamwe mbere baca baravamwo mugabo nuko bari bamwe mbere bagiye kuba abakuru muri Roberio. Donc urumva rero ko mu ncamake icyo twifuza twebwe kwari uko abahutu n'abatutsi buba hamwe mu nzego zose, hanyuma icyoba cyaratumye uwo mugambi utashitse ku rugero twifuza nuko mu nyuma haciye haza ibindi bintu bikomeye byerekeye imigambi myinshi, demokratisation, bituma rero uwo mugambi utabandanya nk'uko wari watanguye. Mugabo aho wari ushitse hose harafashije kugira ngo iyindi migambi mishasha igire icyo ifatiyeko. Ok, d'abord note personnelle, urabona ko ari umuntu presidentiable, aravuga ari pose, nta hantu yavyanditse mugabo birapanze, nta vyo gukara, nta vyo kurakara, nta vyo kurondera de fuite en avant. Ico ni kimwe. Ikindi twibukanye ya context, umuhizi ashizweho n'abasirikare, novuga mwavuga ngo ni mono ethnique, mono regionale, bose la majorité, bon ntabwo ari bose nazakunda kaze nk'akarero yava muri Ryansoro, mugabo bari mu makomera mama yo muri Bururi kandi babatutsi. Il faut qu'on se le dise. Ntabwo bavuze ngo oh major buya ngo we rero katugushireho turako tuvanga tse turaronka abahutu mu gisika. Neza ko ateye mission bare bamuhaye. Okay? Iyo context nawe ndukuyitahura. Nakunda gushika avuga ngo bo ngwisura ngo turakivanga vyanka vyakunda. Ivyo ntivyashoboka. Ikindi nikavuze yuko ntabwo vyoroshe mu kisirikare, urahamagara utanu ni muze, haragihe abantu bataza kubera ubwoba peut-être bwo babonye muri kahise canke banka kuja mu gisirikare nyene kubera bakizi nabi, mugabo umuryango wari wuguruye. Nivyavuze. Kandi awuzobaza baba baratuza witwa Ngurube yaguye mu Kimaki, sinze ko Prime nawe yari yagiye muri scam, mugabo mu bantu benshi nkuko bivuze bari bagiye muri scam batari bake, genda bazi n'aba promotions nka zibiri zari imbere yanje nanye bagiye muri scam, hanyuma malheureusement ugwimoco batanyira bakiri mu gisirikare batarashobora kuba gradué, bamwe bacaje mu Kimaki, abandi bagumamo nyene nka baratuza yagumyemwo etc. Mugabo ko iyo reforme yari karayigira nuzeye ministère par ministère, secteur par secteur, muri gouvernement nyene kubera vyorosheho havuga ati ndanoma premier ministre, ndanoma ministre runaka, aho kugira nyene mu ijoro vyose akatsitara. Mugabo ntuje kwatsitara mu ijoro ngo reka nginomo umu colonel, bisa formation ndende, reka nomo mu docteur, bisa kwacha muri formation. So nta kuntu wari guca ngo kubera buyoya ashatse reforme gutangwa kubona ba colonel b'abahutu, ifoko wumva bagomba guca muri iyo formation abandi bose bacamo. Ivyo neza ko kameme umuntu abitahura. Mugo kandi ngo navuze observation lucide bashobora kubona ko hari abahutu benshi bari batanguye kwinjira muri iscam. Bo tukinyira muri zo reforme nko muri education nk'akaroro, ukumbure mwese mumbere vyabona ko muri concours national abantu benshi bidodomba ko kwibagaza ibintu ngo vy'ama i n'ama u nibiki, vyane kuca ko habaye transparence. Harabaye transparence hamwe amakopi kumbure nk'umwaka wabuye canke gatatu, amakopi ya concours yaza umwari makayaraba bakagirana reclamation, hanaje bagira rekamugasura bakabemera bagapasa kubera mwarimo yabonye ahantu uwakosoye yihenze bagasaba kayamongera. Donc haraba mu transparence. Espero ko ivyo vy'igihe tunigito vyaciye biva muri bavyari opahava. Encore une fois ntagira umuntu agaruka kuvyo kwegagoza yuko yari umuntu yazanye ama reforme yibwirije niko novuga, nta muntu yaramufatiye inkone ku gakano nkuko abantu bamwe babivuga. Kumbura aho turaja kubashika, reka dukomeze twumvirize. Gusa ico ntarinzi nuko hoba harabaye propaganda y'abantu babuza abantu kuja muri scam. Ivyo ntavyo namenye, mugabo encore une fois ntabwo nari nshaje cyane kwa numva makuru. Ico gihe nuvuga yuko peut-être Frodebo yari kirakora mu Kinyegero, Parpoto kirakora mu Kinyegero, sans doute hoba hariho d'autres voix discord concordante ici et là. Ivyo sinobasha ngo nabwiye ndavyumvise ijya mbere. Uretse ukunywanisha abarundi turabona yuko mwace mwugurura igihugu imigambwe myinshi kugira haba amatora ashingiye ku migambwe myinshi kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 1990. Tubona umenga vyavuye mu nama yabereye labor igigwa n'umukuru w'Ubufaransa Mitterrand. Twofata ko labor habereye iyo discours abarundi bashiye coba bagaca bayikurikiza canke kwaro kugukigwa n'ivyumviro vya bishingiye ku migambo myinshi. Mu vy'ukuri tugomba kurondera amamuko y'uwo mugambi, wavuye labore, wavuye kure gusumba, wavuye mu bintu byariko birahindagurika mw'isi
urazi mw'isi ko ibintu byari bigabuye kubiri imbere ya 89 abashigikiye uburaya bwo mu burengero abashigikiye uburaya bwo mu buseruko amarebe ibyo bintu birahinduka bivuye ku bihindutse hariya mu gihugu cy'uburusiya bihindutse mu budagi amabati ubu ni demokarasi hose ku isi yose no muri afurika nishikeho niho rero nagira ngo n'uwo mu perezida Mitterrand yatunganya iyo nama y'irabore kavuga ati n'abanyafurika ntibakwirikira icyabaye rero sinovuga yuko ngaho icyimviro twagize mu nyuma kandi si ngaha gusa ni mu bindi bihugu byo muri afurika bagize ati none twebwe iyo ngendo nshasha ije ku isi igashikira afurika twoyifata gute igihugu cyose cyo kwitunganya gute twebwe rero dutora natwe kwinjira muri iyo ngendo nshasha mugabo tubicisha muri ya nzira twacishamwo umugambi w'ubumwe dushinga umugwi wo kubyiga uwo mugwi ugira cegeranyo cigwa n'abanyagihugu abanyagihugu mbere turavuga barabaza ikibazo none imigambwe myinshi tuvyemeze canke ntituvyemeze hariho bamwe batabyifuza naho bica impande mugabo tuciye hirya no hino benshi bavuga bati tukabica impande uwo mugambi utica impande bizozana ingorane gusumba reka rero twebwe dufatiye ko tugeze tubyinjiremo imigambwe itegeko nshingiro nshasha imigambwe myinshi amatora aha rero icyo nagomba kuvuga ni uko umugambi w'imigambwe myinshi wa demokarasi washobotse kubera ko twawubakiye umugambi w'ubumwe nibaza ko iyo tuba tutagize iyo ntambwe y'ubumwe byari kugorana cyane ko demokarasi ishinga imizi nk'aho iwacu Okay, dusubira inyuma gato nk'uko wabivuze urumva ko hari igihe hari novuga ko icyo bita guerre froide aho twari dufise bloc bavuga ngo n'aba communiste canke eastern bloc na western bloc y'aba capitaliste niko novuga aba communiste uburusiya buri au sommet canke Union soviétique ico gihe kandi uburusiya ngo tubuzu yari URSS Union des républiques socialistes soviétiques hanyuma ubujemane ubudagi bwari buri divizemo kubiri harimo Mur de Berlin ndayivuga kunyera kubera habaye event muri iyo myaka donc iyo Mur de Berlin yagabura ubudage de l'est n'ubudage de l'ouest kuva havuye Bonn et Berlin kuva la deuxième guerre mondiale ico gihe Mur de Berlin irashita iyo yabaye nka chute ya communiste mu byukuri canke le début hanyuma muri iyo periode nyene Mikhail Gorbachev uburusiya na Union soviétique irasambuka ico gihe no baza ko the west abo muri Occident bake baronka intege zo kuvuga ati no tout le monde doit être démocratisé kuko à cette époque harimo ibihugu vyaguma vyirariya ko Union soviétique notamment les africains nyuma kumbure iyo labore ni conference ngo yabaye mu 1990 vyumvikanye muri iyo contexte ya chute de Berlin na chute ya Union soviétique et donc iyo conférence de labore ngo ni franco africain donc yakorano aba France n'abanyafrika ibera aho hantu bita i labor mu Faransa François Mitterrand donc no yaciye abahimiriza yuko botangura multipartisme na demokrasi kubera ikira majorité y'ibihugu by'aba francophone uhere ku Burundi mu Rwanda Zaire ugaca ugenda Afrique centrale gushikana za Senegal ono peut-être Senegal une exception wasanga zitwagwa n'abantu b'abasirikare bagira amacoup d'état canke bahanahana entre fils et père ibintu nk'ivyo donc aceti nuko mutangura multipartisme na demokrasi ico gihe rero nkunze kuvuga kubera iki buyoya bavuga ngo niwe baramufashe kuvuga nti no kubera iki muri Afrika nzima ubururi bwo nyine twashe kugira amatora dimwe bakagira amatora nubwo ari démocratique ahandi bo mu Rwanda bwo ari muri francophonie mu butu yari muri francophonie intene ya mindinze ba Denis Sassou ko bari mu Sassou bari muri francophonie c'est pas ba Paul Biya no bacaye ku butegetsi bari muri francophonie ibihugu vyinshi
ba Omar Bongo harimo abaperezida benshi b'abadictateur batigeze babajenga bateze bemera multipartisme canke bayemera openly nkuko buyemeye so neza ko labore yaje nko guhimiriza abakubita warasanzwe ashaka kurira ari bo buyoya ico kintu niyo bavuze ngo labore javuga none labore yese yaje focus kuri buyoya gusa no ku Burundi gusa ibindi bihugu byose iravyihoza so nico nibaza ko umuntu yomuha kudosi kubona yarumvirije ijwi yuko l'Afrique doit être démocratisée comme multipartisme ashobora kuyemera. Bo sinzi ko hari ico noba nsize muri ibi yavuze usubiye kuza ko peut-être umwe bw'abarundi naza ko buyakumbura yari trop pessimiste naza ko dans les couloirs b'abahutu n'abatutsi batemera neza umwe bw'abarundi en effet urumva nibi bintu uburundi hataba justice ku vyaha vyakozwe naza ko kameme abantu benshi bari bagifise agashavu k'ivyabaye nubwo wa peut-être nibaza yuko ubu bw'abarundi bwari plus ku munwa gusumvya uko buri mu bikorwa mwo kenshi na kenshi yuko ubutegetsi ntumenya exactement how people feel or how people think na cyane ko abarundi bahishahisha ku kwanka justement ko bashobora gutotezwa cyangwa ko bashobora kwimakaza ibintu nk'ivyo canke agahemo basanganye ugasanga ni bakumenyesha neza aho ungene biyumvira ofo mu mitima yabo mais encore une fois j'anuvuga kudosi ari mu bantu bemeye démocratisation akira process y'amatora meza kandi agatanga ubutegetsi igihe yemeye ko amatora ayatsinzwe kandi afite 1000 raisons 1000 moyens yo kuvuga ati bon amatora turayanse kuri stage yose kuva yari kubuza multipartisme yari kubuza ndadaye ko yamaza nkuko babuza gwakaza ko yitoza yari kudoronganya amatora nkuko abadede badoronganya amatora yari kudoronganya ntuzeye igihe cy'kwiyamamaza kuko yarabishoboye ariko ndibuka ko ndadaye yagiye no mu Rutovu muri CF nyene yabagaza buyoya micombero akagenda kiyamamaza ku muzenga jo kwa akitahira ntambona ko yagiye kumukanga bo polidor nibo bavuga gusa ngo agiye guparika umutwe kwibarabara ngo bahema ngo none se vya birato barabibahaye ngo nabo ntavyo maduhaye anyway iyo naragaciye mu ntimuje kugora umuzehe polidor ndibaza ari aho javuga yuko nibaza ko initiative nyinshi zari za buyoya nubwo kumba yashobora kuba yarumviza advice impanuro ko bien sûr nu yari umujene officier aje mu gisiri aje mu ntwaro avuye mu gisirikare kumva ko yaronse impanuro isi era ko aja gutirisha ngene handi politiki kogwa c'est très normal abadede bafite kibica no kuba dahanurwa ntibandatirisha bakora ibintu byo gusubatanisha ugasanga ibintu bakora nta handi hantu hamwe mu gihugu kwisi ubisangaho so kudosi kuboya kumva yaremeye amatora n'imigambi myinshi atanduru ziriwe ziraba nta manifestation nyinshi zabaye kandi nibaza contre la majorité peut-être de son entourage notamment nka le ministre des relations extérieures je crois Mbonimpa yuko ngo babifase Cyprien Mbonimpa hariho blague yavuga yuko ngo batumvikana kuri ico kintu kumbura ntabaza n'abandi bantu behind the scenes kumbure banka yuko haba imigambi myinshi évidemment birumvikana mugabo ku butegetsi bushaka ko hataba concurrence byo bisanzwe umuntu wese yubatse boutique abonye undi yubatse boutique iruhande amenya ko aje ku concurrence okay avance ngivyo byuko abantu badasangira ivyiyumviro abantu baharira bumwe akavuga ibundi akavuga ibindi bidasa twe tumaze kubimenyera muri ibyo biganiro byose byabaye hanyuma rero dushika kuri démocratisation gushikaho amatora haba umugambi mushasha urutsinda amatora nyene icubahiro umukuru w'igihugu bo batamuze kindi nagomba vuga kuri ico kintu cyane cyo guhari ivyiyumviro nibutsa na wa muntu yavuga ngo kuri buyoya ntimwavuga kuri buyoya abantu baravuga cyane kuri abantu baravuga tro niyo migambo menshi bivuga ko yavuze kuri buyoya kandi bako haba amanama ku mashuri nk'akarorero kuri buyoya haba amagreve haba mu mashuri muri internat haba mu bakozi ba leta haba kuri université abantu bari kuvuga greve harashobora kugira umunyeshuri yirukanwa mugabo jamais never ever ntiwigeze numva umusirikare yentervenye kuri greve kwishure cyangwa handi hantu amagreve yarakogwa abanyeshuri bakamarsha hanyuma rimwe direction ikadesa neba yohana bamwe hanyuma gakosora cyangwa ibintu nk'ivyo mugabo amagreve yarakogwa ariko na cyane no muri même au sein du parti prona warasanga abantu bagenda bakadesikita bagaharira bagahaduka agende buka uwundi mugabo nankiri mutoyi kumba nkiri mu jeune muri inférieur comme ça
mu nama ndibuka ko ngo mwego mamutubwira ngo iprona renove ngo izo ba renove ngo cyajyari cyumva abantu bose bara ipronese imbere ya multipartisme baraje mu gahara nyine bakavuga ko iprona kumbure itariki ikora neza ndavyibuka nk'iyo discussion nubwo nankiri mutoyi so hari hatanguye kuba quand même ouverture ya dialogue et de la concertation mais quand terme yakunze gukoresha encore twubakanya ko yashizwe n'igisirikare par un comité militaire y'aba officier non pas kugira ngo personnellement ntibaza ngo bamushyire ngo zana demokarasi shira abasivile mu bintu ahubwo bavuga ati babikivuga bagaka tube ndo protéger ama intérêt yakakiwacu igisirikare kiwacu so nibaza ko hatabura n'abantu muri comité militaire bavuga ati Buyoya monsieur le major qu'est-ce que vous faites là uri gukora ibiki sawa kedukomeze ugarutse gatoya ku kungene mwari ko murugurira igihugu imigambwe myinshi hari abibaza ko nk'igisoda kitavyemera ko mwarasavye n'icigwa gikorwa kugira murabe inyifato y'igisirikare mu gihe muba muri ko murashiraho imigambwe myinshi mu gihugu no si byo na gato icyabaye ni uko igihe bibonekeye ko iyo nzira twiye kwinjiramo imigambwe myinshi ya demokarasi twavuze tuti no mu gisoda hariho ibitegerezwa guhinduka no mu gisoda abasirikare abato abakuru bategerezwa kumva iyo riko turaje niho rero twasabye ko haba umugwi w'intwazangabo wicara ukabyiga ukiga neza ingene urwego rwa gisirikare ukwifata muri icyo gihe urashika icegeranyo icyo cegeranyo mbere tugikorera ko cyarabaye ingirakamaro rwose tugikorera ko sinovuga rero ko icigwa kinyegeje canke n'ikigisoda nyene cyari icigwa kiraba urwego rw'igisirikare tutashoboye gushira muri bose ko twakoresheje mu gutunganya ibintu bya gisirikare icyo cigwa rero cyarabaye ingirakamaro kandi sinovuga ko uwo mugambi mushasha watera ubwoba abasirikare gusumba abandi watera ubwoba abarundi benshi kuko abantu benshi barakunda kwibaza ko igisirikare gisirikare bwoba ari urwego rugwago rufite ibyiyumviro rwabyo rubona ibintu gusumba ukundi n'abasirikare n'abasirikare n'abanyagihugu bari mu gihugu ibyiyumviro usangamwo ubisanga mu gihugu hariho rero abantu iyo migambi mishasha yatera ubwoba mu basivili no mu gisirikare sibyo rero na gatoya ko byoba ari byari icyo kigwa cyari cyaje kubera ko abasirikare ba uwo mugambi batawushigikiye sibyo na gatoya ikintu gikuru Buyo yakora hamwe icyo cyita dialogue na concertation harimo ikintu c'inama n'ingingo urumva yuko yashizeho umugwi w'abarundi hajaho umugwi ushize kwiga ibintu bya demokratisation na multipartisme umva ko no mu gisakije umugwi ushize kuraba ingene abasirikare bo vyifatamo cyangwa ingene babitahura urumva yari umuntu avuga ati ni ibikibazo kihariye kadushiyeho umugwi uvyige hanyuma uduhe raporo ati raporo kayikorerako mu mugwi w'abarundi n'imigwi ya demokratisation mbona shaka harimo abo basivisi ntibantunganya petene n'abandadaye n'abandi muzobaze ntabwo yatora kagwi kiwiwe ntabwo yari abagenero ngube byarandi ngo hakorera abagenero wari umugwi w'abasirikare urimo n'abasivile urimo aho turimo n'abatutsi bo mu ntara zitandukanye bakicara bakamuha icegeranyo umva ko ayivyo yagiye akorerako kwasikara bagira ubwoba neza ko kubasika ahubwo batagira ubwoba gusumvya abandi kwasika nko tuvyumva biragoye kuba deroja kubera umva umukonere ushaka kumwaka ubukonere ezema mugabo mustantere kumwaka ubustantere canke mu gouverneur no gusinya gusa bagiye mugabo musika kameme kumbere hari basikara bari basanzwe muri administration mugabo muko muri administration aguma na grade yewe pete yewe nakazi mu gisirikare so neza ko na civil basi ubwoba kameme ati te raison uravye igihe Frode bije kakavyo bise gususurutsa gukora abantu bose mu buzi bimvikana ko batarira busema bo umuntu wese yafise umuka
umwaka tukaba umwaka sandute ntareka gutababiza dantureka okay iyo terme siniko ndavuga kugira ngo nsuzugura abantu umuntu yakiye afise ikintu cyose kugira ngo ku mwaka ntashobora guseda without a fight atakigwaniye mugabo ndagomba kwensista kuri ukuntu yashira imbere le dialogue ukumvikana ukuja inama n'ingingo mu bintu vyinshi atarafise agakomite special kibihangange kibigenero ya consultant ubwo kumbure yo yarafise abakonsulta ku bintu bimwe bimwe bikomakomeye canke behind the scenes ariko ku kintu cyose kigihanze uburundi yaca koranya ikomite runaka ikaciga ko umuguru runaka ikaciga ko kamuha raporo ndakeneye afite kurondera umuntu yakoranye nabo yo ya en personne Rwanda mubaze exactement uko buye yatwara imotivation y'ivyo yakoze komenda gacije mu ntarabagize ikiganiro kira ko muri abantu bavyumve umuntu umwe yasigije umuntu yitwa Eugene Nindorera sinibuka neza ibintu yarashinze umugabo neza ko yatwaye ku ntwara yabuyo yabaye ubundi nabo suggeringa vice president Frederic Bamvuga inyumvira kumbure nzoraba umumura babiri atubwire neza motivation yabuyo ivyo yakora niba koko yaragondozwa canke yari mu opportuniste nkuko bamwe bavuga yusuye ko ntabone ibintu bya professor muri leta yatwara nta nkuko navuze nabona yashaje ata bintu byinshi yitungije nkuko abandi ba president muri Afrika bigenza canke ko yari umureformiste nkuko genda vyumvira umuntu avuga ati things must change mugabo yari imbere ya twese yari yaravanje kudusumvya twese twari tukiri mu vyamoko nawe yaramaze kubidepassa je pense peut-être anyway avance ko dushikira amatora hari imigambwe itari soma mbike na porona boba barasavye bati nyaburi imbere ko tuja mu matora reka dutware turi kumwe tuzoshike mu matora twayateguranye ivyo vyarabashikirira ivyo byaravuzwe naravyumvise mugabo navyumvise haciye imyaka n'iyindi ntarandiriye navuga ko muri ico giringo jewe nta munyamugambwe uwo ari we wese yigeze kuza canke ngo antume ko intumwa imbwira iti nyakubahwa perezida reka tugende buke buke dutangure dusangire ubutegetsi hanyuma tuzoje mu matora mu nyuma ibyo bintu uko ndabizi byaje igihe hatamwe kuza ingorane zivuye muri demokarasi n'ikindi mbumbure n'ahatari byo ndashobora kumva imvo byavuye ko mugabo sibyo nagatowe kugira amasezerano y'ubumwe bw'abarundi no okay ico kintu ni ikintu je nakoze ko video abafrode bahatse kumitana umva abafrode bavuga ngo ndabubaha abafrode bo murantu bagabo bashinga ntahe biraboneka mugabo abafrode bavuga ngo batume ko intumwa ngo ibwire buyoya ngo urabona ngo abandi ngo ntibamenyera demokarasi ngo ntibabimenyera kugira ngo ntihabe shock kandi ntihabe shock habe changement brut ko bari bazi ko bazotsinda reka reka tugire ntuzeye reka tugire gouvernement de transition de sorte ukomeze utwara twige gahoro tumenyera abanyagihugu batumenyere gahoro gahoro ngo bo yaravyanka ngo yishimikije ngo bazotsinda ngo hanuwe ngo n'abahutu bari muri prona ivyo ni Leonce kwanza bivuze je mvuga ntivyo bintu ni BS okay BS ni cyaki ndobala kuze kuvuga uti gute ivyo bintu sivyo mu byukuri je ndabona nako nari muto nayo nafite imyaka 17 ndi muri seconde muri superieur nkurikirana ibintu ndi muri entourage ya Frodebo ntivyabura umunsi nagufa ndavyumva ati burya abafrode ntakeneye gutsinda bakeneye kuja muri transition navyo nigeze numva Frodebo yageje ama meeting hirya no hino nta namwe igire ivuga ngo turiko turanegosia kuko kameme iyo ufise ikintu uvuga ko kiri existentiel kuko iyo ni problème existentiel kuvuga ko yateye ibibazo byose wagomba kugukira propagande ari ushimikira tuko turasaba buyo ko twonegosia un gouvernement de transition navyo bigeze bavuga mu matora hose bagiye bavuga ngo insinzi ni cash urumva bo ngize niba no ko buyo bakimwaje bati ntacyo twize twumva nta trace nimwe ihari y'uwo muntu batumye nde avuga nande mu kwa buyoya abaha inyishu iyihe iyo nta ihari puis iki naco Frodebo igihe fashe ubutegetsi niki cababuza ko bakora iyo gouvernement de transition niki cabibabuza nta nakimwe cabibabuza kuko bo ko bari kuvuga ati bo abantu bamenyereye ku amashangement brusque iyo bashika ku butegetsi bakavuga ati bo
ntabwo dutsinze ubu ntimuregera ntimuragemenyera transition reka turekere abaministre batanu bagumemo bakagira amatraction cette fois c'est pouvoir reka gouverneur tugumizeho bangahe reka 1% y'aba mustande tubagumizeho na administration locale reka da baraje barakubura ntabwo baje berekana ko ari nk'abantu bafite ubwoba yuko abanyagihugu da shock ya changement na directeur primaire barakuyeho so nta muntu yonsigura ico kintu bon sico ndashaka kuvuga kuno munsi mbwa iyo rya débat je ndababwiza ukuri ukoresheje logique ivyo bintu ntavyabaye kuko encore une fois niba naho vyarabaye ntibizera ko bazotsinda kumbere batinya ati dutsinze uvyo hababera nabi yo badohonyora ko nabandi bayiproniste bodohonyorako mugabo bamaze gutsinda nta cyari kubaza kwakora iyo guverinoma bipfuza irimo barundi bose sinzoje cyo ngo constitution bikinono nta uyu ufise ubutegetsi ufise vyose constitution uyandika mu ijoro rimwe cyo mukaja mu namashinga amategeko ukawahinduye nta kintu nakimwe cyabuza yuko bokora un gouvernement de transition nta kintu nakimwe cyatumye bagenda bagakora detere bose b'amashuri primaire abamashuri secondaire abanyumba kumi tout le monde iyo wanka changement choc na wari gukora wari kuvyerekana umaze gutsinda amatora me ico ni kintu gitoyi ko umuntu aja kurandira ko ndaza gusa ico kintu ko abafrodebu ntacyo je ntimokingurisha ko ntacyo nogura I don't believe you sorry bo ayo kandi jewe nibaza ko buyoya urabonamo ko ari umuntu ari sincere sinzi ko urabona ko ari umuntu ari sincere ntabwo arondera gukwepa ikibazo ntabwo na ko ari kashi ibintu vya malice mu kukibazo urabonamo une sorte de sincérité y'umusaza en fait bambaza kumva abafrode aba senede ngo batashoboye kwemera yuko kiza cyabuyo gitahanwe ngo ihamane iteka ça c'est inhumain naho iyo bari umuntu yakoze ibibingana gute umuntu yashaje kameme kamone ça c'était trop inhumain mugabo bon ntabwo ntangara cyane murabadede yumvira cyo kimwe no kwiyumvira ibintu by'intwaro rusangi n'intwaro ishingiye ku migambwe myinshi icyo ni kimwe kubishira mu ngiro mu buryo birama ni kindi twarabonye ibyahavuye bishika mu 1993 ibara rikagwa hanyuma mwebwe murahava muragaruka ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996 ari naho haci hatangura ubundi bwoko bw'ibiganiro buhuza abatari bake birateba birashikani yarusha haravamwo amasezerano n'ubu igihugu kikiriko kirubakirako ngira ngo mwodufasha kugira dusobanukirwe neza nibi bintu vyabaye ko n'ibintu bikomakomeye gose ku buzima bw'igihugu mu gihumbi kimwe n'amajana 1993 president Ndadaye yaratsinze amatora imbere yuko ashikira ubutegetsi hariho bamwe mu wo mwahora mukorana bagerageje kabiri kose kumugandagura ubwa gatatu bahitana president n'abafasha biwe abarundi batari bake ico gihe babibonyemwo nko kudashaka ibisikanya ku butegetsi aho ntawovuga ko umugambi wa demokrasi wari wanse uwo mugambi wa demokrasi ni wari wanse kuko urumva wari washitse ku matora kwaba umukuru w'igihugu mushasha intwaro nshasha mugabo novuga ko utaramye kubera imvo nyinshi imvo nimwe muri izo wavuze kuko imigambi mwe niyo hamariho abayigwanya n'ibyukuri jewe ndabizi kuko narabyiboneye umugambi w'ubumwe barawugwanije gushika mbere aho nabo nyene bagomba kutugandagura kandi abo bagomba kutugandagura ntuvuge ngo nabantu bari kure uravye bibanza aho bari bafise ku butegetsi wacu igihe tutanguye mu mugambi w'ibiganiro naho nyene ivyo bintu byarabaye kandi naho nyene ntuvuge ko ari abantu bari kure y'ubutegetsi nivyo rero byabaye mu 1993 novuga tugira imana mbi Burundi bugira imana mbi abo bagombye gukora ibara barabishobora ingene babishoboye ni ibintu ntugarukako mugabo byarabaye sinavuga rero ko ari umugambi wa demokrasi wanse mugabo ni ivy'ukuri uwo mugambi wa demokrasi ntiwaramye kuko abo bawugwanije barashoboye kuwukomeretsa bimwe biboneka ni inkwirikizi mbi cyane gose mugabo iciza nuko abarundi twivyukiranije
naho ibyo bintu byabaye bigahitana abanyagihugu benshi twavuze tuti uwo mugambi ni mubi tutane n'ikigaruzo tuwuhebe twawugarutseko kumbure twiga kuwutunganya ukundi gusha Bon, sinzi video gihe yayikoreye interview bwana monsieur Petero Buyoya Major wogaruka worira ntabwo umugambi wakunze. Bon, cyo nituguhije umugambi wa demokarasi mundi waranse kubera évidemment abarundi batari prêt ku kintu bita demokarasi au sens large du terme. Nibaza ko Buyoya yari avance ku bantu dosonta yari avance mva ko batse no kumwica. Nta rezo je novuga ko yari korabesha. Ibintu yaje avuga ubwo bw'umwe bw'abarundi uvuga ngo ugiye kugama reforme ngo ugiye gushira aba muri ivyo urumva ko abantu bari muri entourage bavuga ati ivyo ninde yabigutumye kibuza ivyo ninde yabigutumye nivyo byakuzaye gaha you know so ndaza ko kumbure ndibaza sandutse ko muri entourage bo abantu batashima ama reforme yaza arakora ICL et d'ailleurs n'ubu harimo abatutsi bamwe bakavuga ati bon Buyoya yagihaye abahutu à deux reprises. Encore une fois, sinzi rero igihugu cyamwe cyabadeye ko ari mukate Buyoya yarafise mu maboko azavuga ati reka n'umunsi ndagihama bigasho n'umunsi ndagihe bari yacanke nka arbitre abafise umupira mu maboko avuga ati umupira uno munsi aba bariya I don't know. Mugabo ndi kuvuga yuko nibaza ko abantu benshi batatahuye. Personnellement je numva ngo n'umuntu très énigmatique sinumva igituma yahaye ndadaye ko musango prenez à l'époque où en Afrique muri Afrika yose ata muntu numwe yigera arekura ubutegetsi bw'umusirikare ngo ahereje umusivile comme ça. Hanyuma ahubwo bafuma baronda undi musivile akakura amundi musirikare akikura uniforme agaca ayibuka umusivile akaca atogwa entre guillemets. Hanyuma encore une fois na 96 uvyihweje nibaza yuko agarutse abadede bapfuye kunegosiya yaragifise inguvu zo kuvuga mu bagwanya nubwo ntavuga ambargo n'ibiki mugabo reka ivyo sindabirandira ko gusa muri uyu mugambi novuga wa demokarasi mundi wapfiriyemo kubera nibaza ko abantu bari démocratique proprement je neza ko Buyoya yagomba iyo demokarasi neza ko Ndadaye yagomba iyo demokarasi hanyuma Ndadaye bamukuyemwo kumbara basigaye ntibashoboye kugira calibre ya Ndadaye ngo ashokure unity y'abarundi autour ya principe za demokarasi hacaja mu bintu by'intambara voilà ubupfiriyemwo ubu neza ko bizosaba ko abantu bose bakuja kuzura niba ukizurika kwa muwa mwarakuye muri iyo ngendo y'ukwishira no kwizana. Jewe ikigwa gikuru nuko mubi urabona ibintu by'ubutegetsi biragoye ngaho iwacu abarundi bibaza ko bya politike ibintu byoroshe ko ari ubukuru gutwara kuyobora abandi ko ari kubyoroshe ni igikorwa kigoye rwose kuko mu gihugu ibintu by'amabiriko birahindagurika uko ibintu biri siko biri uno munsi siko bizoba birejo. Igikomeye rero ku bakuru ni ugushobora uko ibintu bihindagurika gukwirikira nabo bagahindura ibintu ku buryo ibyo bintu bishasha bitagira ingorane mu gihugu. Je rero icyo kubwanje kibona hakuye nuko muri ico kiringo twashoboye guhindura ibintu ku buryo icyo gihugu cyari kivuye kure mu mahanga ndikiduhitana. Icyo cyambe cya kabiri ikindi nuko mu bibazo bya politike nta nsinzi ya minsi yose iriho. Nta nsinzi ya minsi yose sinzi no munsi nukomeye ko ingwano itegerezwa kubandanya. Utsinzwe nukomeye nawe nyere ko ingwano itegerezwa kubandanya udatsinda. Nicyo gituma rero izo ni vyigwa bimwe muri no kura kuri ico gihe bashobora kubandanya n'ibindi byinshi. Okay, eka ngeze keno hano cyo kiba kirekire cyane kandi ni video yagarukiye ngaha amuvuze ko bikatitse. Bo nivyo numva ibi vyanyuma vuze ko ntavyino bivuga ko sivyo ko vyumvikana ko muri demokarasi musanzwe uno musura atsindwa aje gatsinda niko kujya ko muri equipe ya football ni equipe zikomeye cyane nazo hageze zigatsindwa zabanzigena ziprepaye. Gusa comme conclusion jewe novuga ko mu vyukuri Buyanda muri ko yari umuntu ari modere
entre Hutu Tutsi nkabona ko ari umuntu afise initiative novuga sociopolitique abarundi benshi dosonta batatahura kuko ico gihe bari abahutu n'abatutsi ubiye bagomba kuba umuhutu cyangwa umututsi ugakora nk'umuhutu cyangwa nk'umututsi kuja hagati na gati ngo reka tubigenze uko ivyo ntivyarimwo utwe ko nubu ariko biri n'ubu en principe uri umuhutu hariho behavior iri expected of you anyway et vice versa bon nivyo nshaka kuvuga sinzi ko hari ama comment mwogera muganga ko ni fois ntimushe mu mamusyo cyane ni analyse novuga rissude personnellement nakoze maze gukura nkiri muto nobaza ko nafise different opinion itandukanye niyo mfise ubu mugabo ndashaka ko observa ngakompara du temps zimbere ya buyoya n'inyuma ya buyoya pendant son époque bikaboneka yuko Kameme yari umuntu yarondera ibintu vy'umumvikano isi ela Mbo ariko imbere ko ndangiza reka ndanuvuga yuko kandi buyoya mu maku yakoze atamaraso yasesetse akura bagaza yagerageje ntiyamwica nta nibaza ko atabantu yishe bakorera bagaza kumurasha ko hari abo yapfunze umugaba ministre babiri yapfunze sinibuka neza harimo mu yari de travaux publics yambari wanyamoya kenshi na kenshi jewe amaze singomba kuja kuyarondeza hirya no hino mugabo iyo izo nkumba ndazizi hanyuma kandi akora ntibantunganya yaragerageje ntibangonya aramubika mu ruhande aja ahantu hanyuma abo bakora ntibantunganya nta muntu yadogoye kandi rapidement yagumije umenye n'amashinga amateka yigumije antuka ntabwo ko de table raza hanyuma kandi ibitero vyose vyabaye kuri buya ntabwo aca agenda inyuma ngo agende yihora mpereye donc ko navuze ntega marangara ivyo vyaba parpeto hirya no hino umegana amabanda hagize bize kuyitereka mbe mabanda komsa hanyuma bugenda yashise havuye bugendana ntabwo aciye agenda nyene ngo araze abandi bantu bari tuzadoranto do bugendana bimwe vyabazatora zamwe zo muri seminaire y'Ibuta je nuvuga ko en fait iyi violence abadede bafise nta violence buyo nkiyara afise ico no gishingire ntahe nkuko navuze uwombwira le contraire ampe operation isa na safisha buyo yoganije ampe amazina je nkuko ndabivuga no kubwira c'est pas bikomagu no kubwira kararuza no kubwira kirahwata abantu no kubwira amani irumva no kubwira Hafsa Mosi ndi kuvuga abantu ndiko mpagaze kunyene ntagintu gutohoza bishwe bakomakomeye ku ntwaro y'abadede ugendo ndondere ku ntwaro y'abuyoya abantu bishwe bakomeye abantu bishwe dimwe muri abo bantu bakomakomeye kumvuza bakomakomeye ko abakomakomeye babishwe byorganijwe na gouvernement canke izo nzego zo hejuru sico kimwe sepane nk'umuntu hari ibintu vyabaye nk'akarorero bajyantu bicana hari yaruguru mu mitumba ya ruguru biyashaka kubikora alliance du président alliance des instances zikomakomeye zitabizi c'est pas umukomanda ashaka ko ari umukomanda ashaka ko ari kuri position runaka akakora amafuti hari mugabo tibango vyabaye organisé au niveau central ariko uravye abantu babategetsi abantu bakomeza bakomakomeye bishwe sans doute abadede baba birimo. Voilà, donc umuntu ambwira le contraire en dropping amazina mu comment uti turamuzi naka yari mustantere waha naka yari gouverneur waha naka yari ministre Bugaga. Oh man dude nashaka kufa ministre ukamenga apfuye insazi ntagira n'ikigandaro ntagira n'itangazo dude no mu vy'ukuri abadede muri mubuze ikindi muvuga ntimuze muvuge buyoya ntimuze muvuge bagaza muzorondera undi muntu kumbure munganya ububisha. Et d'ailleurs ndazi ko kumbure abantu benshi baza kunkarira cyane kuri kino kintu no kuri Micombero 1972 jewe navuga n'abantu bari bahari bakuze canke baciye ubwenge harageze periode kumbure vers septembre mu kwezi kw'icenda komusa ngo baradeklara bati ugwimo ruraheze. Kuva ico gihe amatwi nsumira nta bantu basubiye kwicwa amasi. Kuva ico gihe hacaba akarmi ego nivyo sindonu yavuze ngo la paix des cimetières nabagaza yubakiye ko mugabo c'est mieux que kwama muri ko muri yicwa buri mwaka mvuga ngo abantu batoye mu ruzi nakayageze uko abadede baba mu ntambara éternelle ni nk'ubu umuntu yo abantu ngo nakatwo mufata twomwica usanga ariko navyivuga n'amazina nako mufata twomwica ngo uwo muduha twomwica ariko baratoteza abantu bagenda abantu basanga mu bubirigi basanga hehe bagaza buyoya nta bantu yasanga mu za bubirigi kuja kubaha y'amashana no kurondera kubicirayo. Après inyuma ya ntega marangara harimo abahutu baba entito n'abanyeshuri bandikiye ikete buyoya ndafise amazina yabo muri kino gitabo mugasi nageje kora kubarondera
n'abo bantu je novuga yuko Buyoya nta bantu ntabwo yabishe sinzi ko rabo yoba yarapfunze benshi kumbura bace bahunga kubera ubwoba mugabo abo bantu bose novuga ko bakihari bokiretse wahitanye n'ugwakarago mugabo abadede abantu bibesha bakabandikira ikete bandikira ikete nkuru nziza muri 2014-15 kugira ntiyitoze yarabahungishije abandi arabica ibintu nk'ivyo nubo abadede bandikiye ikete rimuscle nk'ubu borarabakumanitse sawa mugira umunsi mwiza Sokuru Barundi, bari